Ndabaramukije kumwe bene data mudukurikirana yaje mishemo Imana kubaravugana none kwakaza musimegano kubuhora igano cyane kibafasha gukura mu buntu kumenya umwami wacu Yesu Kristo baye kaza mu nyigisho igira gatandatu cigo twise mbega umukristo ararwara arapfa canke arakena. Rero ni cigo nibaza ko kibukira bafasha cyane kandi nkabasenya umwami Yesu ngo adutahuze amabanga menshi. Uyu munsi nagatubana mu cigo ca gatandatu muyumvirize munatumwe n'abandi kwinjira mu migwi. Tubandanye muri Yesaya 53 murongo wa 4 wa 5 niyo tugiye duhagarara. Haravuga ngo nukuri nizacu ntimba yishizeko ni yacu mibabaro yikoreye ariko tweho twamwiyumviriye nk'uwacumiswe n'Imana akicurikirizwa n'akabonge yamara yacumitiwe ibyacu bicumuro yajanjaguriwe ibyacu bigabitanyo igihano kituronkesha amahoro cabaye kuri we kandi imicishagu yiwe niyo idukiza. Turaraba rino jambo muri Yesaya 53 ni jambo nibaza ko arikunda gukoreshwa ariko bavuze ngo ni imibabaro yacu yikoreye. Iri jambo imibabaro canke grief mu Congereza canke griefs ni mu gihe urabita cholili. Iyo cholili urisobanuye ushaka gusobanura ingwara. Hanyuma imibabaro yikore imishaho yacu hanyuma ku murongo ukurikirana haravuga ngo akicurikizwa n'akabonge yamara yacumita ibyaha byacu yarinaguriwe ibyacu bigabitanyo igihano kituronkesha amahoro cabaye kuri we kandi imishagu yiwe niyo idukiza. Iryo jambo bavuga ngo imibabaro yacu sorrows mu Congereza bigabitanyo byacu bishobora gusobanurwa mu ijambo ry'igiheburayo makob bishobora gusigura imibabaro ari jambo cholilis bishobora gusigura ingwara. Rero Yesu yikoreye ingwara zacu, yikoreye imibabaro yacu. Si ivyo byonyene yikoreye, yarikoreye n'ivyaha n'ibigabita. Urumva Yesu ntiyaje gusa gukiza ivyaha oya umuntu avuze igira jambo yasobanuye nabi muri mu nsobanuro y'igiheburayo kuko isuzumya kanso mu rurimi rw'igiheburayo. Rero Yesu yikoreye ivyaha byacu, ibigabitanyo byacu, imibabaro yacu, ingwara zacu kuko Yesu yavuze ati Paulo canke wabivuga ati mumwikorereze imibabaro yanyu kuko abitwararitse muri Petero wa 2:7 ndibaza. Rero tumukorere imibabaro yacu ko ratwitwararitse. Bivuga ko Yesu nitwararitse gusa ubuzima bw'imwemu bwo gukira ibyaha kwa ubuzima budashira, aritwararitse n'imishaha yacu kwimera neza, ame zacu, umuntu muri depression, umuntu afise anxiety, afise kwiganyira, kwihebura kurengeje urugero, afise akabonge, afise umubabaro winjira indani mu mutima ugahagwa no kumwica. Abantu bagwara ingwara kubera ivyo, bagwara amaestoma, bagwara imitima, bagwara amadiabete kubera ibibazo byo kwihebura no kwiyumvira nabi. Ico ni kintu nibaza yuko tukwiye gutahura ko Yesu atitwararitse gusa ko dukiri mu mwemu gusa ariko no mu mubiri. Yesu arakiza imishaha yacu. Hari bibe byinshi maze gucamo nanje nkabona ko Yesu yankijije. Nageze kugwara estoma nk'akarorero, ndagwara estoma gushanga ndagwisha endoscopy bimwe by'ibita kupimisha mbagiye basanga estoma yaje ko ama ulcer ama ulcers mu Congereza sinavuga mu Kirundi. Hariko ikintu cy'ikusha kinini kuri estoma cera kikanja cyane ndinjya nkaribwa mu nda. Hama muganga arambwira ati genda ufate imiti amuzogaruke. Nsubiyeyo sanga byacari sanga kandi muganga ari umukristo nawe turaganira hanyuma numva mu mutima ndavuga nti kangena nsenge mbwira umwami Yesu ankize. Bene data ndagira ndasenga nsubiyeyo narakize. Ikintu ko ndavuga Yesu nuko akiza. Ikindi gihe naragwara malaria kuva ntarakira gakiza, naragwara malaria cyane. Malaria nkama ngwaye malaria ku buryo nayimaze kumenya amasentome yayo, ibimenyetso byayo mu mubiri. Twese abarundi nibaza ko benshi nk'abarundi cyane abanyarwanda ndibaza abantu tuba mu bihugu byacu hariya mu muyaga binini muri East Africa turagwara malaria. Usanga taragwara malaria n'abantu baki barahari, hari abonza atigeze bagwara malaria kuva ari bato gushika no munsi, ariko benshi usanga barayigwaye rimwe cyangwa kabiri. Je narayigwara kaba ikintu ngo kirasanga. Hanyuma mu mwaka wa 2005 ndi Buganda naza 2006 ngwara typhoid nigi Buganda ico gihe. Hanyuma ngwara typhoid maze ngwara typhoid numvira babaza bimwe biteye ubwoba, bakamanza urushinge buri munsi nje kwa muganga bantera urushinge. Hanyuma ngira gashavu kamwita gashavu keranda ntashe Burundi mu buruhuko. Ndavuga nti no ibi byo kama ngwaye igihe cose ngwaye malaria misi yose. Hama ariko ndafata amakinini, nagenda kuri pharmacy kugura kinini
aza ko kinini kera washaka kuyigura utarinze guca ku muganga ubusinga nabimeze aha muri Amerika ntushaka kugura imiti mwimwe utarinze guca kwa muganga. Hanyuma ndafata iminsi 3 ndasenga nabwira umwami Yesu ndanse kugwara, ndanse kuba umuja wa malaria, ndavyanse in the name of Jesus Christ. Bene data narasenze bariko kugwara malaria na typhoid muri 2006 haize imyaka hafi 20 sinasa kugwara iyo ngwara. Simvuze ibi rero kugira ngo ndababwira yuko ndi gitangaza nkomeye cyane, nshaka kuvuga Yesu ko akiza. Hari abantu batabyemera, ariko kandi n'abantu bakuri extreme bakarenza urugero bakemeza abantu ko basenza bateza gukira. Hari igihe ushaka gusenga hakarorero hava mumbwiye ati ibi nako aravuga ko ashira ingwara hejuru, ndagira ikibazo cyo guhema ca asima. Narabisengeye kenshi cyane, kenshi narasenze biranga sindakira, ariko mbega ndahakana ko Yesu akiza, ndabyemera ko ashaka kunkiza anytime from now. Isengesho ryane nuko ngira impemu nziza, mpema neza, nico kintu sengera. Hari abantu muriko muranyumviriza muri izo situation namwe, bamwe mwakize mwasengeye umwami Yesu akabakiza, Imana ishimwe. Ntimucere muremera abantu kumbura batarakira ngo mubabwire ngo nibimuga, ngo ntibaze gusenga, ngo bafise ukwizera guke, nibaduze ukwizera. Canga muri ahantu namwe mwasengeye ingwara yose mu mibiri yayo bikanka. Yesu ntiyasezeranije ko umukristo wese azokira, oya aravuga ko akiza. Ntiyavuze ngo nta hantu hemeza yuko usengeye wese azokira, nta namwe tubibona muri Bibiliya. Ko na Paulo ngo arasenze tuzohavuga ko ngo arafise wa mu rubavu yarasenze ngo umwami Yesu amubwira ngo ubuntu bwanje baraguhaye. Tuzi caragwaye cyaje mugara afise ikibazo mu mubiri, naco tuzi ntiyakivuze mugara afise ikibazo mu mubiri. Hari abandi bagiye baragwara muri Bibiliya, hari abakize, hari abatakize kumbure tutabona batavuga. Rero aya majambo ndiko ndavuga kugira ngo ku ruhande rumwe mwizire ko Yesu akiza. Yesu itwararitse ibikomere mufise mu mitima yacu kandi ashaka kubibakiza, ariko kandi mushike n'ahantu muticira imanzi nge mutarakira ingwara kanaka mufise. Mugume mwizira ko umwami Yesu ashaka kubakiza atabakijije, aguma n'umwami wanyu, aguma n'umukunzi wanyu. Hari ingwara tuvukana, hari ingwara twanduye dukuze, twanduye mu buzima busanzwe, kwa masiko yose y'ubuzima twako turacamo ico gihe. Umwami Yesu ari capable gukiza. Yesu arakiza. Hari abavuga butumwa bemeza abantu ko bakize, bavuga ati genda uhebe imiti. Mu minsi yaheze naganiriye n'umuntu arambwira ati hari umuvuga butumwa yabwiye abantu umuntu ko yakize, ateze iminsi aheba imiti yaragwaye amadiabete umuntu arapfa, hari mu nduzi yarapfuye. Nimwumva yuko abavuga butumwa tuzo turazimiza abantu. Hari ibihano byabwiye gukurikirana gushirwa mu ngiro. Iyo umuntu ahenze umuntu ahamwe ngo heba imiti, umuntu agacafu ariko kumufata akamufunga. Ibi sinye kubivuga. Umuntu nguye yakwiye gufatwa gukurikiranwa agafungwa, kuko aba yishe umuntu. Ushaka kubwira umuntu ngo hagarika imiti hanyuma ataka iminyezo kirekana ko yakize instantaneous, yakize ubwo nyene. Ivyo onye ni ibintu bibi. Tuza abantu babwira abantu ngo tambuka wakize, umuntu aheze imisego umuntu agashije kuranta ari mukajya gatebe kibimuka. Turabe neza ibintu twizera, bene data. Rero uyu munsi nashatse tuhagarare cyane kuno murongo kuri Yesaya ngatubone ko muri Matayo 8:16-17 Yesu acavuga aheje gukiza umuntu, acavuga ati ubuvugishwa bwa Yesaya burashikijwe. Muri Petero wa mbere 2:24 hamwe yuko mu mishigo yo twakize ibyaha, twakize imibabaro yacu n'ingwara ko Yesu azikiza. Tutabivuze tuba turakatisha ijambo. Arabavuga ngo Yesu nagikiza ngo kiri ingwara byahetse mu gihe cy'intumwa ekanamba. Imana ni yayindi ntihinduka, kuko yari rejo ni kuri no munsi ntibizobejo. Yesu arakiza, azokiza, azokwamakiza. Ni Imana idukunda mu mpemu, mu mushaha no mu mubiri.